Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba harimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba ahakanye gusumba handi azoba ari Muramvya mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hakazobandanya haka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 32. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zuzuye neza z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.